Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bafasha Burundi TV, nk'uko twamye tubibakorera buri kwezi muri Fasha Burundi TV turegeranya ibifungurwa. Muri Fasha Burundi TV dutanga ibifungurwa bitandukanye ku bana bonikora, abageze izabukuru, ibimuga, abapfakazi n'abandi ataco bishoboje. Muri uku kwezi rero kwa ruhuma ariko kwa kabiri muri Fasha Burundi TV, nk'uko benshi muri bo babidusabye yuko twobaronsa nyabuna n'agatoki, Imana rero yabidufashijemo. Twafashije imiryango irenga 50 agatoki eka n'ubufu, kuko byabaye igitangaza kuri bo kubona aho baronswa agatoki, ikintu c'imboneka rimwe. Umuntu wese wamakurikirana ibikorwa byacu, umuntu wese ariho ugikurikirana ibikorwa byacu, menya yuko kino gikorwa ari cya twese, ni cya jewe, ni cya wewe, ni cya twese. Ufite icyo ushaka guterera ntiwitinye, turakira uburyo bwose uko buba bungana kugira ngo twegeranye buri kwezi tujye turafasha abandi. Fasha abandi kuko nawe warafashijwe, kandi tubafashe bakiri bazima. Fasha Burundi TV turasubiye kwaramutsa mwese buriko muradukurikirana kuri Fasha Burundi TV n'umuryango wayo, abagize Fasha Burundi TV. N'umunezero udasanzwe kuri twese twakoraniye ngaha, n'umunsi uri hejuru, n'umunsi twovuga yuko twese turonke ko uduhaye akamwemwe mu mitima yacu. Nkuko mubibona ngaha twese dukoraniye ngaha n'abagize umuryango wa Fasha Burundi TV, n'umunsi udasanzwe kuri twese, aho Fasha Burundi kumwisho w'ukwezi kose ukwezi guheze kugerageza ukagira ico ushikirije abayo. Hama kuri twese nkuko mubibona, kwanza tubanze gushimira mwebwe mwese mwitanga mwahawe n'Imana. Hama tukaba dushimiye cyane abarongozi bacu ba Fasha Burundi TV, aho muva mukagera. Tubasabiye amahoro y'Imana abasasagara mu byanyu no mu banyu. Hama nkuko biri abacu badusabye yuko nkuko bitoza turabahindagurira mu byo Imana idufashije. Hama no munsi tukaba twagize amahirwe yo kubashikiriza agatoki n'ubufu. Hama tukaba dushimiye cyane bivuye ku mutima, cyane bivuye ku mutima. Bigira Imana Faustin ahuri, Imana iguhezagire, Imana igushire hejuru mw'ijuru, Imana ibandanye iguha icyo utanga n'icyo ufungura n'icyo uraza, kuko icyo ukora igikorwa nyacyo, igikorwa gihimbaye, igikorwa gikuru mu bikorwa bikuru kuri isi y'Imana. Imana iguhe amahoro n'imihezagiro mu bawe no mu byawe, ubandanye wamane uyo mutima w'ubuntu, uyo mutima uzogushikana kure, kuko ni inzira idashira. Hama tukaba turi kumwe mu bantu bacu nabo nyine turaza guca umwe ku muvyeyi wacu umwe amaze kutwegera, nk'uko mubibona. Mutama egera ngaha. Mutama nashaka ugire ico uvuze, ico ushikirije abantu. Hama Mutama Mutama, jewe umunsi w'itariki 28 ngaha muri Bunyuza ya kabiri, yabiza kamwe ntangera abantu twakoraniye, dukoraniwe dutewe iteka n'ishirahamwe Fasha Burundi. None akajambo kanini ntiwoshiramwe. Twe turashimiye umuntu yiyumviriye gushingira ishirahamwe ryo kudufasha. Imana nimuhezagire, nimumuhe amazwi menshi. Ubu ikintu rero jewe nokwibaza ari nkamwe, twe ndibaza yuko nk'abantu bakunda igihugu mu bategetsi ko boshobora kunganirira ishirahamwe bagaricako kugira turonke dufungura twisumbuye. Ivyo nico nifuza nawe, kandi ndifuza yuko neri ijwi ryoshikira nk'umukuru w'igihugu bone wese gaba aragira ico aterereye kuri iri shirahamwe, turaja turonka imfashanyo igiye hafi tutarinze gucoka cyane, ibintu tugira amahoro y'Imana n'igihugu. Urasasagare tugira amahoro y'Imana. Bigira Imana Faustin oye! Imana Faustin komera!
Bigirimana Faustin hezagirwa tukaba dufise undi mushinga nawe nyine ari umwe mu bagize umuryango wa Fasha Burundi TV nawe nyine ndazi yuko afite icyo ashoboye kubishira mutama wambe ndabaha ikaze ndabaramukije murakoze cyane nashaka ubwire icyo tubwiye hama no kuri uyu muntu ari tuvuga yuko ari we mutwe wirishira hamwe ryacu ari we atuma muri kwezi dukorana ngara nawe se umuntu yitwa Bigirimana Faustin n'umwe mu bagabo b'ijunja n'ijambo bose bafite wa mutima w'umuntu ugeza Imana mu bantu iki kuvuga uyo mu biti n'iriye jambo twumviye Fasha Burundi TV irahinga Fasha Burundi TV oye Fasha Burundi TV oye kuno musi uri hejuru itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 kuri twebwe abagenda mu bumuga abatama abatamakazi abapfakazi imfuvyi n'akanyamuneza ntangire hano mu kigo ca Fasha Burundi TV ni ibintu rero biryoshe cyane kubona hariho abantu bitanga guti bafise umutima w'urukundo umfaso ni Madame Mukunzi Aisha muramubona hari tumushimire cyane kuko igihe cyose tuje hano yama yatwakiriye hanyuma ni mumwongera amashi hanyuma banyakubaho murongoye iki kigo ni ukuri mbere na mbere jewe ku ruhande rwanje hamwe nabo turi kumwe nizere ko ku munsi mu masengesho dukora dutegerezwa kwama twibuka gusabira amasengesho menshi ikigo n'abarongozi bafasha Burundi TV ntimucike intege rero umuntu wese azi ko ari umusenzi ico kintu azi yame yagikoze kuko twebwe baraduhamagara tukaza tutazi ikituzanye mugabo twashika hano tukanezerwa tugataha turyohewe nico gituma rero mwese uko mungana umuntu wese azi ko yama yaje hano mu masengesho yo mu gitondo saa 11 saa 6 saa 9 saa 12 na saa 1:30 mwame mwibuka guciramwo isengesho y'ikigo Fasha Burundi TV sino hava mvuga menshi kuko ndabona abantu benshi akazuba kabaciyeko muri makere turabashimye turabakengurukiye kandi Imana ibane namwe ibandanye ibongerereza imigisha n'imihezagiro kandi mu mabarabara mucamwe ibarinde impanuka zo mwibarabara yongere ibarinde ivyo byose byo haba bihungabanya ubuzima bwanyu mutumwa muri ko muriruka mutwirukira kugira ngo no kuyiri tariki muza mujya kuvuga kuze dusange ibintu bimeze neza kandi rwose tukanezerwa kabisa bamwe turugurutse mu mitwe turameze neza tubuze amaguru ariko mu mitwe isawa ego naho duhana gatahe twashobora gucuruza kugira ngo twiteze imbere nko mu mwanya uza guturikira mu mitwe turabanira natwe tuba turiyungunganya ukuri turabishimye cyane bimwe by'imvamutima aho ukura Imana ihongereze ishishike kuhagwiza icyo uzokora ko cyose kizokubera umugisha aho uri hose ndetse n'indongozi wikora ko nazo nyine zihezagirwe ni ukuri turashimye turakengurutse bimwe by'imvamutima aho uri ugubwe neza uryame neza ni ukuri Imana iguhezagire yongere ihezagire n'indongozi ucako kugira ngo zidushikire murakoze amen urakoze mubyeyi urakoze nkaba ntiyakamo wowe wese aho uri ukaba uriko urakurikirana ibi bikorwa Faustin agire icyo akwigishije Faustin ugire icyo umwizeko nawe wese aho uri ndazi gufasha ni mu mutima gufasha ni mu mutwe kubera buriya barayamaze ngo dukehanira abankana ako kose ufise gasabikanye na bene wanyu twese turi bamwe tubananye rero dusenyera ku mugozi umwe amahoro y'Imana abandanye abasasagaramo aho muri hose irangwa n'umwe n'amahoro irangwa yacu irangwa n'iki irangwa n'umwe n'amahoro irangwa n'umwe n'amahoro Ajati
Maisha wacu arangwa niki arangwa n'ubumwe n'amahoro Aposte wacu arangwa niki arangwa n'ubumwe n'amahoro Umukozi Aisha arangwa niki arangwa n'ubumwe n'amahoro Pasha Burundi irangwa niki irangwa n'ubumwe n'amahoro Ego. hanyuma natwibuke yego cyane Sawa sawa murakoze. Ego. Ego. Ndabona muraryohewe. Sawa sawa mutibuke gusa nimwahisha. Sawa sawa. Nimeona Fasha Burundi imefanya kitu kia lazima kia kunipumuzisha mimi, haitizami dini iwe nani dini mbalimbali. None je nshimira Imana ko bangaburiye muje muhore mu gihugu gutyo nyene abariko mukora tugira amahoro kuko turakenye muri ababyeyi muze muradutabara. Imana ibahezagire muronke byinshi byo musigarana ibyo muduha. Murakoze, Imana ibahezagire. Bancumbire basha basigiye sigara ndagenda abana abantu banembereye. Imana ibahezagire agume baronga ingufu baze kundaba kandi nk'umukuru w'igihugu igihe yocumva yogira icyo aterereye kuri iri shirahamwe kugira ridufate mu mugongo mu bintu bikomeye.